Kanyamuneza dufise yahagaze ku Mana yo nyene, nuko yashinze ekleziya kuri wa munsi wa Pentekoti, hanyuma kandi ikongera igashinga n'umwungere azoheza akayobora iyo ekleziya n'izindi ntumwa bazoba bari kumwe. None rero nk'intumwa z'Uburundi twaribonaniye n'umuvyeyi Papa Nyarubweranda Papa, nuko nawe nyene naho ariko arakura afise akanyamuneza kadasanzwe, twarasangiye ako kanyamuneza turayaga nk'ibisanzwe nk'uko umengo ego ntawe bitari bwabonane n'umwe, ariko turayaga neza cane. Murabona ko ari n'umuntu ahambaye, ariko ubwene twayaga yarafise umutima wo kwicisha bugufi, byaraduhimbaye cane. Twongera turayaga hanyuma n'abamwunganira bamwe twita abakardinale hirya no hino mu bisata bajejwe, nabo nyene tukabona yuko bafise umutima wo kwicisha bugufi. Tukabona kandi ko dufise intumbero imwe y'ukubaka umuntu muri ekleziya, umuryango wa muntu ngo aheze yiyumve kira, noneho yiyumve ko na Kristu tuko turakwirikira yamwitangiye kandi amufasha kwiyumva. Akanyamuneza rero novuga kandi twaragasangiye nabo bose, turagasangira n'abasaseredoti n'abihebeye Imana n'abandi bakristu barayike. Imisi yose tugiye gusengera muri ya masengero makuru twaba turi kumwe, byaraheza bikaduhimbara, tukabona yuko ekleziya ari ekleziya muryango, naho twoba turi mu mahanga. Twebwe hariho n'ikindi canampimbaye canke nsangira n'abandi, n'umuryango n'umuryango urimwo abasaseredoti, urimwo ababikira, urimwo abakristu barayike. Bama bazanye imodoka yo gutwara hariho hose, kandi igihe cose aribo bavyibariye, atawo bibasabye n'umwe. Ivyo navyo nyene byarahavuye biraduhimbara. Hanyuma ikindi cari gihimbaye nuko Nyarubweranda Papa Francisco yahavuye atubwira by'ukuri ko adushigikiye cane mu butumwa turimwo, nuko atungikana n'imihezagiro duha igihugu c'Imana, naco ico gihugu c'Imana turakivyagije muri iyo mihezagiro. Ako kanya mwaturondereye tukakira neza. Navuze yuko ubwa mbere twaciye mu masengero makuru turiko turasengerayo, turi nahaza Imana, biraduhimbara, kandi tukongera tukagira inkuka y'imisa nk'uko twabigize uyu munsi mu Kirundi c'iwacu uri mu mahanga. Ivyo biraheza bigahimbara, tugasubira tukumva za ndirimbo z'ukuninahaza Imana turi kumwe n'abarundi bene wacu, utakoresheje ururimi rw'igitaliyano canke cy'igifaransa. Ivyo biraduhimbara. Rero n'aka kanya rero abahimbawe cane gose no kugene haje abasaseredoti bavuye no hanze ya Roma, n'abandi bihebeye Imana bavuye kure mu gihugu c'Ubutaliyano. Turahimbagwa n'abakristu barayike bavuye hirya no hino mu yandi maprovince y'Ubutaliyano, baza kugira ngo dushobore kubonana. Uwo mwanya rero uraduhimbaye cane, kandi twakiriye neza cane gose, ngira n'akari inyuma karahinda. Namwe murakoze cane gose, kandi tunakengurukiye cane gose na Radio Maria ku gikorwa ikora ifasha ekleziya tukumenyesha inkuru nziza
eka mbere no muri ivyo bisata twagendeye twarahavuye turagishikako yuko Radio Maria Burundi ifise akamaro kaniniya cyane mu kumenyesha inkuru nziza muri Eklezia y'u Burundi. Turabakengurukiye cyane kumwe na Radio Maria Burundi, turabasanganiye. Murakoze namwe.